ukuntu wakiriwe abamenyesha makuru na bamwe mu bafanzi bawe baje kwakira muri wewe wiyumvise nko gute? Ashaka gupfura yanyishe turumeza siziko mu kirundi mu byita ariko ndi kufotozanya n'abapolisi bahariya n'abantu nyine tutumva ko babazi nk'umuziki tuba bataba birimo cyane ariko nahageze batabamenya ambwira banyereka urukundo banyitaho mbona nyine ndiyo security nyine ndahantu nta kibazo nagira. Everybody call me a crazy girl nubwo nsanga wabimenye ntinze aba people bambona nk'umwasama. I'm a bitch in the eyes of the crowd. Good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kujikunda. Turabahe kaze cyane muri studio ya BTV Burundi. Yes, Landry promoter umutani go famous bakira giseruka rukavye ndi kwigeme mwiza cyane uhereye hasi maka hejuru ashobora kuyambara miliyoni nka zingahe z'amarundi ariko nako yambaye fresh hasi maka hejuru kabisa. Bon kubganje nangiye nsange nagiye kumuvuga ariko ceka nivugi ni Landry promoter umuganga umutananirwa tuteha kizimya moto va master va killer giseruka rukanze ntwari mu muziki w'u Burundi kizigenza mu muziki w'u Burundi kabisa. Murakoze cyane. Wow, twakire Woody nawe kazi cyane. It's ARIEL WAYZ. Wayz on way. ARIEL wiyumva gute uri mu studio ya BTV? Ndishimye cyane kuba nageze byari bimwe mu bintu byanzanye naga surprise ndashaka kubakorera. Donc I'm very excited to be here. Nakazi cyakwiga gusura ahantu hose hashoboka n'imijyanye byose bijyanye na music. I wanna be there for it. So ni igiteramo rero kidasanzwe abakunzi bacu twarabamenyesheje baje hano turashaka babitubwire umwanya wiyaguye batubwire ivyerekeye ico giteramo. Duhere kuri Landry promoter ari mu bateguye ico giteramo atuganirize kuvyerekeye ico giteramo naho ukagera. Murakoze cyane je nk'umutananirwa mba numva yuko abarundi baratumenyereye kandi abarundi barazi yuko tugiye tubaha ibintu bitabaho ahubwo ndifuza yuko ARIEL WAYZ ayagisha abarundi avugisha abarundi ndetse benshi bamenye byinshi kuri we cyane kubera ko igiteramo cyo ndazi ko bazoza ni tariki 29 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2022 ni kwijana dipeple kwinjana 2010 n'ibihumbi ja ivyo kwanza musanzwe mubizi ivyo kwanza ndazi barabibabwiye kenshi ahubwo abarundi ndazi neza ko mwari mukeneye kubona ARIEL WAYZ kandi ndazi neza yuko mukeneye no kumva vyinshi kuri we nguyu ngaha Shisa nguyu naho ubundi ho abarundi je ndazi ko batwemera kandi ndazi ko biteguye kuza kumushigikira. Landry ndacari kuri wewe mukiciyumvira kubwa kino giteramo ko iki mwahisemo kwiyumvira ARIEL mutiyumvire abandi ariko muhita muyo. Bon je cyo novuga urabizi yuko tuba twifuza yuko entertainment y'u Rwanda na entertainment yo ngayi wacu mu Burundi biba bimwe nakare tuvuga n'ikirundi kimwe tuvuga ururimi rumwe bavuga ikinyarwanda tukavuga ikirundi uvuze ikinyarwanda umurundi arakumva uvuze ikirundi umunyarwanda ko ndibaza ko turakolaborana neza kandi ntituramutuka iyo tumutuka ariko yavyumvise ategerezwa kwakira urukundo abarundi bamuha twumva yuko kwanza twese turi hamwe imigenda nibe miremire yinjirane aba director bo ngaba bamenyera aba director bari hamwe biba ibintu bisanzwe hamwe twumva yuko umurundi yagiye kola collabo mu twumva kandi ibintu bisanzwe n'umunyarwanda agenda turi bamwe rero niho twashoboye ku la familia na bamwe baririmbyi beza dufise nga mu Burundi bafise n'akanoti tavyibagiye rero baravuga ati ARIEL ategerezwa kandi ARIEL nawe yarifuza kubona uburundi ndetse kubona abarundi kumenya uko ngene mu mwakira mu bikorwa vyo mu vyakira nk'umu artist wari wese kwako nanje ndifuza kumenya ingene imwaro banyakira ingene muri Tanzania bakira ibikorwa vyanje ingene mu Rwanda bakira ibikorwa vyanje donc nawe rero yajenga kugira amenye uko ngene ibikorwa vyo mu vyakira nga mu Burundi ariko sino muvugira mukanya yikugira. ARIEL wewe nyene ubwawe bakikubwira ati turagushaka mu Burundi mu giteramo kizobera Burundi wavyakiriye gute?
narishimye cyane. I was very excited kubera ko nkuko yabivugaga Burundi it's more like one country with Rwanda. No turabavandimwe nako turabavandimwe. So nashaka kuza kureba uko ameze, guhura n'abandi ba artistes, how they working. Nanjye ndebe icyo nabigiraho, nanjye icyo mfite bakimugiraho. Biri mu bintu byanshimishije rero nkibyumva. Nanga kwezitatinga ndavuga let me go there and create connections and share my music, you know. Biraryoshe mu gihe ukundwa ukabibona, kandi biraryoshe mu gihe umuntu agukunda akabikubwira. Rero we wishikiye ngaho i Burundi, urukundo abarundi bagukunda ugiye kurubona, watanguye kurubona ugishika kuri airport. Ukuntu wakiriwe abamenyesha makuru na bamwe mu bafanzi bawe baje kwakira, muri wewe wiyumvise nko gute? Charles de Poule yanyishe igiteramo neza siziko mu kirundi mu byita, ariko ndi kufotozanya n'abapolisi bahariya n'abantu nyine tutumva ko baba bazi nk'umuziki, tuba bataba birimo cyane, ariko nahageze batabamenya bambwira banyereka urukundo, banyitaho, mbona nyine ndi en sécurité nyine ndahantu nta kibazo nagira, you know. So nabikunze cyane, bike maze kubona ni byiza cyane. Aho ubundi kuri stage ndabizi ko n'umuriro kabisa, good music, energy, good vibes, twatwika kabisa. Ego, urukundo bakweretse nigo wahoze wiyumvira ukiri muhira i Rwanda, nigo rukundo wahoze wiyumvira uko abarundi bazokwereka mu gihe ushitse ngaha cyane? Jewe nanga kugira expectations ziri hejuru cyane. Of course nje navuga ko byanshimishije uko biri. Nje nanyuzwe ndishimye. Atera imbere mu muziki, ndakunda uwo mudemu. Uko mumpuza nawe canke mumpe nimero yiwe, ARIEL kandi araberewe cyane, mumumpere bizu, ndiko ndababona Landry y'umumpere. Oya reka ava yishubiza turayimuha gurayimusubiza beyo yitwa gute? Ndakubwira ikibazo ciwe ni buyanye nari umutipe. Oya none ushobora kuba umutipe yanditse, tubwire uko witwa naho uri umutipe. Oya tubwire kandi namade basaba mumbwire uwo ari we wese iyo bizu muyive. Umutananirwa yimu arayimuhaye. Okay, uwundi nawe ati bite ni koko ibitoki turabakunda sana, hama tubwirire ARIEL ko tumukunda cyane kandi ati kaze gose. Merci beaucoup. Uwundi nawe atwandikira ati muraberewe cyane. Nitwigera tunanirwa no tubaberwa. Kiretse yo twigirishe. Kiretse yo tugwaye. Nawe ugashaka utari kimuga. Boka gukomeye go fresh ufite vibe meze neza. Nitwigera tunanirwa. Kabisa nimukunda ARIEL none umbira ko umukunda gute mu gihe utazuza kumushigikira. Ahubwo ifo yuko arifo yuko muzamara ma system niba ufise icushoboye. Icushoboye ARIEL ngaha arakinira umukeke. Harakeneye nyine kubona Tanganyika, arakeneye kubona vibe meze neza. Abagwiza tungakora dukurikirana. Kwamuzi kufise nka hotel kanaka ara kukiyaga wamagara ARIEL araza ukamugira fresh kagyoherwa twakira neza neza cyane hamwe nararengewe no team management ivuga ate bana Uburundi kabisa nuko shaka ngo ushaka gukomeza industry nyarwanda no mu Burundi ukaza wumva nk'umwe ariko aridoga niba biryoshe ifo yuko nabashigara babwira ati bana Burundi guys namwe nimuze. Yes, ARIEL turagarutse kandi kuri wewe uyu munsi rero uri ngaha anye mu gihugu cacu uri Burundi. Witeguye gute gukorana n'abaririmbyi b'abarundi? Witeguye gute gukorana n'abamenyesha makuru? Abantu bose babase ikintu bashobora kumara mu muziki, witeguye gukorana nabo gute? Njewe ndi umuntu ufungutse cyane, ndi umuntu very open. As an artist turategetswe kuba turi very open kubera ko we need to share ibyo tuzi gukora nabivuze kare. So nje nditeguye cyane, mfite gahunda yo gukorana collaborations n'aba artists hano n'abandi.
n'amaproje ni menshi biba byiza iyo bibaye ari surprise ngo nahita mbubwira ngo ni abangaba ariko iyo gahunda irimo kabisa and the line up y'aba artists bazakora ni abahanga cyane abo narinzi hari n'abo namenye bumva mind blowing ariko uko biri kabisa I'm sure that we're gonna give them a good show. Uko biri kose nubwo uri umuririmbyi ubukurikirana indirimbo z'abandi imiziki y'abandi atari mu gihugu usanzwe ukomokamo gusa ARIEL wari usanzwe ukurikirana umuziki w'abarundi n'abahe baririmbyi batatu b'abarundi ukunda gusubiza abandi? Hari Dramati, hari D1 tubanze kumukunda, hari Double J ni benshi benshi cyane. Igiteramo rero ARIEL witeguye gute kuryohera abafanzi bawe, abafanzi bazoba baje gukurikirana ndetse n'abantu bariko baradukurikirana ico giteramo batari bakizi mugabo witeguye gute rero kubaryohera? Esprit ni nyinshi cyane ko twagizwe munsi ariko mu bijwi byanjye ntabwo rimeze neza ariko esprit it's on point, energy dore hano karashyushye cyane sinzi mwene harashyushye cyane bazazambara twenda bikeya kabisa ibintu bitabajena hageze gutamba wambaye amazero ngo yambaye izero ngo yambaye kambara nyine yambara amazero rero ati twarabinyereye n'ikintu cyanyeretse yuko ARIEL umwana mwiza kandi yiteguriye neza kuryohera abarundi ibatse yashitse donc twaje kumutora saa 4 sivyo uyu mwanya ari mu kiganiro zibaze nta nakanya ko kuruka yagize yaciye ntararyama ntararuhuka ikintu cyerekana neza yuko ari umuntu azi ivyarimo kandi ari kuhajeze ubona ndere yarinze kuza kuyaga n'abakunda bamukunda ni ikintu cyiza cyane kimwereka cyerekana yuko umwigema ari kuhajeze kandi ari tayari kuha vibe abantu nka vibe master nka Landry Promoter rero nimba agihagaze uko mubona urugendo rw'indege imiruho ibiki stress nini na team management ibintu harimo araruhuka kandi sinzi ko mwamye kuvejo bari ngaho ko ratonga karere nk'ubu nona basiga nkigira amasite ngera bayazikunduta quartier bayizikunduta igisagara bakizikunduta kubera iki baraje barabona ingene igisagara kimeze baripanga nk'ubu bafite n'ama contact barazi umushoferi ntora n'uyu ibiki donc ni ikintu cyiza cyane bari tayari bari serious mu kazi kandi ni experience nziza ku bantu bari bakora mu stage y'imyidagaduro hani wacu for you go to professional mu byo twako turakora bon kuganje ndabona ko yiteguye tu ndamusabe azohaturire kandi azokorane na Dramati kandi ndamufana sana kandi niho nzobandiriretsi mu Rumonge n'abavuye mu Rumonge baduzanga n'abavuye Makamba baduzanga n'abavuye Tendajuru bazabari ngaha rega kundi na Yesu yakwitiriye gisagara ne muja kwego kumaria ingo gisagara kundi Yesu muto wa Yesu Kristo ushasha tubatura sivyo gusa turiko tuvuga Rumonge bande n'abavuye mu Rwanda bazoza baje gutira rega sinico gusa mu Rumonge ari muri byo mu Ahnovic wo kumashuha azubarimo umunyarumonge aramuzi hama ARIEL nimba taribanga ugiye kumara igihe uzomara igihe kingana gute ngaha imisi ngahe dupanga kumara cyumweru niba ariko ndashaka kumara igihe kirenze icyo ariko for now icyo kiri confirmed ku bakunzi rero bariko baradukurikirana umwanya ni gwawe batumire ubabwire ikintu cyose kugira ngo wawe ndi yapanze yindi gahunda hariho amasho menshi azobanga anye Bujumbura mugabo wawe ndi yapanze gahunda yo kutaza mugabo avuga ati ntegerezwa kuzoba hari yakubera iki ARIEL WAYZ atubwiye adutumiye twabivuze twongeye turabivuze turi hano kugira ngo tubatumire mu gitaramo kiri le 29 kwa gatandatu ejo bundi amatike ntago ahenze kabisa ahenze Landry yishyize kubishira ni make kugira ngo abari ngombwa kugira ngo abantu bahure aba artiste bahure n'abafans babo ari gihe usanga ari concert iteguwe amafaranga ari hejuru abantu bakabura uko bajyamo kandi bishimiye umuntu n'amafaranga make cyane
so muzaze muri benshi muze muri tari kujya show nanjye niyo mpamvu naje hano kugira ngo mbereke ko nahageze ubundi tuhaturitse Landry nawe dutumire. Hari abantu rero usanga bafite ibibazo by'urukundo ugasanga barabaye disi mu rukundo umusitore ngaho ugira kuvure urabizi ati muyizi no ego mukanya cyatsi kurikirana urayizi ndibazi rero mba rero ubona uko ufite umutipa wa cyangwa umusista wawe yakudekoneye mwifo kubifuriza amahirwe ibindi bikaza after ibindi bikaza badaye rero nimba ushaka yo tuntu tw'urukundo n'amajambo y'urukundo ushobora gufata lyrics ukayandika ugafata kije kinyarwanda kucugindura mu kirundi ugacanga nk'umumome wawe cyangwa umutipe wawe yana uwo musa kuraza kuri profile ya WhatsApp cyangwa guposta kuri Insta kubivana n'amajana lyrics ziwe yandika rero umva muri nzikaza kazi ndarakubutsa kandi gazo bari kumwe n'ibihanganye mu muziki w'u Burundi turafise Dramati hitmaker w'indirimbo Madamu turafise D1 hitmaker w'indirimbo Bwoba Good Morning Pro na Miagijana Thompson the Voice Killer Mr Nakonda Stylon turafise Mr Pore Pore turafise n'abandi baririmbyi azoba ari full nta muririmbyi nta murundi azobura vibe nta murundi numwe nzokwemera yuko abura umunezero mugihe muzi neza kikiranga umurundi ari ambiance ryoherwa ndazi aramaze yatanga kubibona so tubayo vibe rero ni tariki 29 z'ukwicumi murahawe ikaze arafise EP nziza cyane gose mu majambo meza naze atira gose n'abanyicirizina bose nibo batumumbana nabi bose ndabaretse ni wowe gusa ni wowe gusa ni wowe gusa uko biri kose nawakurusha uraba kuraryoshe uraryoshe ibaze hizo vibe lovene ariko turasina aba VIP abandi bavuga bano mu gisagara bavuga ati twebwe twoza muri ibi wewe niba ukunda kuja mu gutembera ijoro kuri Malibu Lounge Bar ariho after party bifuza kwifotoza na Ariel bifuza gusangira na Ariel yana bizo ari fresh Malibu ni 10,000 kwinjira gusa amafaranga make yato ego duterame abo ni gisagara abona amatara ingene yaka mu ijoro ishobora kuba yiwacu afite irindi bara ariko nibaza sinzi ego nashaka ndamubaze izo tatuage zanseko gute iyi ni inzoka iri umurizo ni 200 iyi ni zodiac sign yanjye iyi ni umukobwa uziritse ku rurabo hariho abadatahura inzoka igizene ibyo bari birebire bari birebire banyandikira nkabasobanurira benshi nyambasobanurira kabisa okay turabakunda kuba muteza imbere umuziki Landry nihe ndirimbo ya Ariel ukunda oya vuge imwe gusa imwe ahubwo je urabizi jewe burya hariho slogan hariho kashe yiwanje jewe mu nziko nga mu Burundi murabizi yuko ata munsi warimwe nigera nkorana ikigano n'umuririmbyi ariko ndaririmba indirimbo yiwe ndabeshe sivyo cyabibaza abana abo nga abo hanze nabo nkayipiwe yoyo Wizi yose Ariel ngaho uyu mwigeme umubona ngaho urimo hitmaker w'indirimbo nyinshi cyane kandi cyane gose rero kubwanje abona ngomba kwanza gusaba abantu bako badukurikirana ahubwo baze 29 baronke vibe nawe undi hoje mvuze no gusa aribongoza kinanje uje gwanje umenga nari ibintu sivyo aribongoza bishabingo Ariel turaryowe cyane kuba waje hano muri beat yishimye cyane kuba n'umwanya shika kabisa karibu n'ikindi gi ewa kabisa samedi hazoshe 4 muriro reka nanje ntumire abakonzi bariko baradukurikirana kwa gatandatu kandi 15h umviriza ukazoza 15h ukazoza saa 9:30 uzobura huja vra uzobura huja ubundi twari kubajana kuri stade Ntwari mugabo urabizi ko bariko barahubaka niho twari kuja muga rero kugira ngo Ariel abandanya turyohera uzozinduke uryoherwe turyoherwane twese turyoherwe ha mu buzima bandanye murabizi ubuzima ni butotegeza kuryoherwa ni wabura tuzokubura bakubure akubure twese twibure naho umubure rero
ndakwibutse ko dufite abaririmbyi benshi ari ikintu bibuza kubongeza mu biteramo nawe utakibajije baza wumva donc abaririmbyi ko ari doga ngo bashobora kuronka umwanya wo guperforminga ariko Big Face yarabivuga Mkombozi yarabivuze ati twebwe tudutinya kuza kuririmba kare kubera ko namwe muramushaka kwigira nka mushaka kwigira aba star muza mutegwa muzakiri kare muronke vibe abaririmbyi byose mukunda azoririmba akiri kare D1 azoririmba igisa 11 urumva niwaza 18 dusanga D1 ukunda yahejeje ARIEL donc gushika nka saa 3 igiteramo kizoba carangira n'abari kure muzongene mutaha ibintu bizoba bimeze fresh ibintu bifise isuku ryinshi ni nahantu jenzi hari vibe kubera ko wabire ushaka kuba wa mbere nibaze neza hitsuko ibintu bizogera je nifitiye n'ubwo wa mbere ngo nifitiye nuko nzova mbura munazova bura abashi bwira mugenzi wawe abwire mugenzi wiwe igiteramo kwa gatandatu tuzoryoherwa ntuze bibagire sheri wawe oya ntuze bibagire wa mugenzi wawe za nshuti zawe mama wawe papa wawe bose ARIEL azobaha show mwebwe rero murahawe kaze ntituzoba turi kumwe na ARIEL gusa Dramati Elipro D1 Thompson The Voice tuzoba turi kumwe na Arnovich La Familia tuzoba turi kumwe na babandi nyene baryosha nyene ibihe turyoherwa twongera tukaryoherwa urahawe kaze cyane ARIEL turirimbire hamaca turangiza Everybody call me a crazy girl nubwo nsanga wabimenye ntinze Our people bambona nk'umwasama I'm a bitch in the eyes of the crowd Good luck Baby nubwo wandetse vuba Hua Let me hope you kugikunda reka ndabashimiye cyane Landi ARIEL mwakoze cyane ku mwanya mwiza mwaduhaye mukaza hano muri BTV Burundi shimire n'abakunzi bacu twagiranye ibihe byiza cyane ARIEL mwamwakiriye mwamuganirije tubandanye turyoherwa twinjoyinga uryoherwe nanje ndyoherwe tubandanye ubuzima thank you